mwaramutse abandi nabo mwiriwe nizere ko meze neza aho muherereye hose ni Olivier ari kumwe na Nathalie twongeye guterwa iteka ryo kubakira mu biganiro tumaze iminsi turiko turagira twagomba no gushimira abantu batandukanye arabatwandikira n'ukuri ni hamwe nyine amaudio ni hamwe nyine intahiye badupartaja ziba ziri personnel kandi zangaja abantu babubakanye cyangwa imiryango sino twari kuryoherwa kuzibapartaja ariko turashimira Imana n'ukuri abatwandikira sino babwira amasaha tumara iminota tuvugana n'abantu amakonsultation nk'uko bamwe bakunda kwiyita turiko tuvugana n'abantu turabishimira Imana iyo tumva yuko hari umuntu twafashije twaterereye ivyiyumviro twaterereye intahe twaterereye conseil n'amasengesho n'ukuri turashima Imana kuri abo bantu bose na cyane cyane iyo twibuka yuko hari abatwandikira batubwira n'ukuri yuko muri ko muradusengera ico kiraturemesha ico kiraduhezagira cyane hama nagomba no kubibutsa ya page ya YouTube Baho podcast ababishoboye murashobora kwiyabonesha abatariyabonesha ndagomba gusubira kubasaba kwiyabonesha ni ikintu gisanzwe ufyonda ajya ku kantu gatukura kuri abonnement canke subscribe mu Congereza hama ugafyonda no ku kantu k'agakengeri kavuga notification n'ukuri ni vyiza ni ibintu bifasha iciza abantu benshi baravuga ngo none birakenewe yuko umuntu yiyabonesha burya hari amaregre novuga y'isi iyo abantu benshi biyabonesheje nuko na YouTube iyo iriko irapropoza abantu barondera ibiganiro irafata iyo chaîne yawe ikayishira mu zambere ikashobora kubiba propose donc ni ibintu bikunze gukogwa nico gituma rero dukunze gusaba kuko n'ahandi nta n'ivyo tubasaba ariko iyo abantu baca babona yuko abantu babishima babikurikira ni vyiza rero ko mutumva intahe za bamwe ni vyiza yuko n'abandi bobironka batandukanye rero Imana ibahezagire ku bw'ivyo vyose mukora mu kwitanga mu duhezagira n'ukuri ni vyinshi sinoronka nuko ndabivuga nagomba rero kwakira Nathalie nawe abaramutse nongeye kubaramutsa kandi nukuri nkuko namanda bisubiramo kandi sinzobihaga gushimira abantu bose bama batwandikira batubwira baturemesha nukuri iki kiganiro cerekeye kuri identité ndabatswara abantu benshi bamaze iminsi badushimira bavuga ati ubu rero tugiye dutangure kwimenya narijya twabonye ivy'amatampe hama twatangwe kwibona ni vyiza rero ko twimenya muri Kristo Yesu intumbero yacu suko gusa tumenya ivyerekeye muri psychologie c'est-à-dire ivy'amatemperament byari byiza cyane ariko umuntu ntabihagarara ko kugira ngo avyumire ko ngo agerageze arabe yuko yoteka ubuzima bwiwe yogira nk'isosi donc prendre sa vie comme une recette ngo zoshangira gutya mpange gutya mbane n'abantu kuno oya intumbero siyo niyo kwibona kwimenya gutahura ico Imana yashizeho kuko hari abantu batubwiye ati none nko muri Bibiliya nta bintu vy'amatampe hama tubona iyo jambo ntiriho nivyo ariko nashaka kubabwira yuko les parties de l'anatomie no muri Bibiliya ntizirimo toute l'anatomie le cerveau n'ibindi ariko uko imisi igenda abashakashatsi barabonye baratahuye barabonye ibintu bimwe des lois qui existent facilement kandi noneho bigatuma no muri Bibiliya tubona amajambo y'Imana bishingira intahe rero nashaka kubaza ikibazo Olivier uherutse twariko turavuga ko vyerekeye identité turavuga yuko abantu benshi dukunda kugira ubwoba iyo tutaratahura ico tugira ikibazo c'ubwoba tugakora ibwoba bukadusunika gukora ibintu binaka canke naho bigatuma ushaka gucika ikintu umva l'envie de devenir et la peur none waravuze mu gice ati Satani arashushota nos oreilles kujya yabigenjeje kuri Adamu na Eva ariko ubu ntitubibona physiquement none wo dutahuza gatoya cyangwa duha même des exemples byo tuma tubona yuko ari gihe iduhenda Satani aduhenda canke twihenda kuko ndibuka ko hari ahantu Yesu yabwiye Petero aramubwira ati arrière de moi Satan tes pensées sont des pensées humaines ariko abwira Petero yakumanye na Yesu kandi akanamubwira n'amajambo vyitwa ko yari meza Yesu gira upfe reka kuvuga ivyo bintu si vyiza hama Yesu ko arafise intumbero irashe y'ukuri yo gukiza acabwira Petero ati arrière de moi Satan ngo tes pensées sont des pensées humaines ico kintu cama kintangaza kubona yuko umenga ivyumviro vy'umwana w'umuntu
iciyumviro cyose kitavuye ku mana n'iciyumviro cy'umwana w'umuntu n'iciyumviro cya satani umenga yose yabishyize hamwe rero nashaka udutahuze utuhe des exemples gatoya zodufasha kumva ico gice imana ishimwe iyo turiko turavuga yuko satani asa n'uwongorera mu matwi y'abantu agerageza kukwereka ico wocika akwereka ico woshira en place kugira ugire ico ucika mwibuke igihe yari karagerageza Yesu kandi nimba yarubahutse umwana w'Imana akamugerageza mbega akombye plus forte raison jewe nawe donc iyumvire aramubwiye ngo niwanyadoha ngo yamujanye ku gasozi karekare amwereka ntiyamweretse ibisagara Bibiliya ivuga ngo amwereka la gloire de ville amwereka ubwiza bw'ibisagara aramubwira ngo niwafuka mu kanyadoha ndabiguha kuko nabihawe gerageza mu vyiyumvire donc nukuvuga hagati yawe na gloire y'ivyo bisagara hariyo jewe n'ukunyadoha mbega ibi bintu ntaho muhora mubibona rimwe na rimwe donc ugiye kuraba na kenshi ba publicité amwe nkunda kuraba nama nabibona hagati yawe n'ubwiza hari iki hari amavuta kanaka urumva hari igikorwa kanaka hari akazi kanaka hari ibintu kanaka uyu munsi hamaze iminsi haba ibintu vya skandale ama agression sexuelle n'ibindi bitandukanye ibintu vyabanike nuko wasanga ari nk'aba mannequin canke abantu baba actrice canke n'abantu bakora mu ishengero ugasanga umuntu arafise objectif intumbero agomba gushikako agomba kumure kuzoba umukinyi rurangiranwa agomba kuzoba umu acteur rurangiranwa agomba kuba mannequin rurangiranwa mugabo umu agent canke umu producteur canke n'umuntu wari we wese akamubwira ati hagati yawe nubwo bwiza na gloire ugomba gushikamwo hari ikiguzi c'ukuriha hari ikiguzi c'ukuriha ntivyizana bikibije rero no mu nyigisho zimwe z'abigisha ijambo ry'Imana ikiguzi ukwiriye kuriha kugira ngo ugere muri ubwo bwiza Imana igomba yukubamwo ikindi kibazo urumva kuko ni ijambo ry'Imana yatubwira yuko kameme hari abantu bagize des sacrifices hama no mu Baroma igice 12 ndakunda cyane iyo verse baravuga ati offrez vos corps comme un sacrifice aho kivuga kwikimo ndatse ko tukunda kubiganira ariko nashaka kameme ariko baratwumviriza bagerageze batahure ico gice kuko ico Yesu yakoze kirakwiriye le sacrifice de Jésus suffit donc icyo yakoze kirakwiriye ni cyiza kirikwiye ntawo kucongerezako na Paul aranabivuga none aho ukivuga kwiki iyo kumbure ndashobora kuzoyitanga ko explication uko tuzobandanya twinjira cyane mu vyerekeranye na identité yacu kuko ubunye dusa n'abariko barakuraho ugwiri barakuraho novuga niyihe terme nokoresha neza turiko turadibusaya imbere yuko dushika muri mu carico identité mugabo akantu gato yinshobora kugerageza kubanza kwishurako nuko uyo murongo bavuga ngo mushikane imibiri yanyu nk'ibimazi bizima imbere yuko ujya murongo bariko barawuvuga hariyo umurongo bikurikirana bavuga ngo ntimwishushanye n'ivy'iki gihe novuga ivy'iki gihe birafise uburyo bishobora kwitanga nka sacrifice kugira ngo ushike ku kintu kanaka sivyo hari umuntu yigeze kuvuga nka example isanzwe ngo kugira ngo ugere kuri succès il faut travailler fort il faut travailler dur ugakora hasi hejuru nturuhuke ukitanga ubundi yari iruhande yiwe aca aravuga ati ntubona ivyo uje kuvuga umuntu avyumvise aca yita ku biti n'amabuye agakora fora agatravailler dur aca aravuga ati uraza abantu bose bashoboye gukora ibintu avec force bakitanga atababishoboye n'abantu n'iyi kategori yonyene n'abakora ivyo bakunda urumva iyo ukora ico ukunda mbega hariyo sacrifice iruta iyo umumama ku mwana wiwe abapapa mumbabarire
reka mvuge ko cyane jya nawe ndabibona iyo natari byita ko ndamurusha force physique ariko duteruye nk'umwana twagiye kwa muganga ni ukuri yaramufata wewe nkaraba iminota jyewe ndamufashe wumva ngira ndamumuhe wumva ndarushe umugani w'urahate abamama bateruza umutima ntibateruza ingufu nicyo rero icyo umuntu avuga kwitanga ngo yabikora ijoro n'umutaga iyo ukunda ikintu ntiwumva ko bikuvuna urumva ikindi noneho ni ukongereza ko kuri aba bantu n'icyo tuzokivuga nk'uko bivuze Romain 12 iravuga neza que votre corps vos forces et toutes vos facultés soient mises à la disposition comme une offrande vivante rero mu majambo make yose igihe batanga ibimazi umubiri wose w'igikoko waragenda kenshi mumenye yuko les informations z'isi zitangwa par les 5 sens les sens z'umubiri rero imana ikavuga ati natari bitange kuko imazi ntuzose kubipima reka kugendera kucubonesha amaso kuco wumvise ku ma information isiguha rero n'ivyo birababaza burya n'akazi gakomeye kwiga kurekura ico wize ico wagendeyemo ico wabonye ni nk'uko umaze nk'imyaka urapfa ni nk'imyaka ngaha nkubaka kugira ngo umuganga umaze imyaka kuri inyuma watanze imiti ashobora ati Yesu arashobora gukizitereza guca mu miti beneda utarakira gakiza ngo nabibone wizere ngo ushinge imizi mu ijambo ry'Imana birakunanira par contre ushobora kwemera ko Yesu ashobora guha amahera kandi ukabyizera muri iyo domaine bivana rero nico wubatse cyane rero turiko turavuga washaka niyo aba Romain 12 turabona ni rya jambo twavuga muri audio y'ubuherutse Yesu ariko aravuga ugomba kunkurikira niyihebe ubwiwe niyihebe burya mu kwihebura atanga mu kwihebura arekura iyo membre yawe ifise agaciro urayimurekurira urayimuha ariko iyo verse tuzoyivuga dutangiye kudekuvura ico turi rero tugarutse kuri cya kibazo uri kurambaza ingene satani ashishota mu matwi yacu yamakwereka ati hagati yawe niki hariyo ico ukwiriye gukora urumva hariyo novuga ni nacyo gituma uca usanga abantu hagati yabo na gloire yabo bagomba gushikako hagati yabo no gucika umutwe entre guillemets kugira bave muri statut y'imirizo ikiraro ni Yesu ni nacyo gituma hari abantu bitwa ko basenga barondera Imana numpa ko bakunze Imana ariko kugira ngo bashike ku ntumbero yabo Yesu umunsi umwe arahindukira arabwira isinzi ryo ariko riramukurikira arababwira ati vy'ukuri ntimunkurikira kuko mwizeye cyangwa mwabonye ibitangaza nkora ariko nukubera mugomba kurya imikate urumva mu yandi majambo mwaronse provision facile kumbure kwirigwa muri ko murarima kwirigwa muri ko murabiba muri ko muraroba kumbure birabakuta quelque chose mwabonye yuko hari ahantu ibintu biva vyoroshe donc muri ko muraza urumva donc nicyo gituma aho rero niho Yesu agomba kudukiriza izi nyigisho turiko turatanga bene data hari aho turiko turava hari aho turiko turaje izi za temperama zizotuma ibi bintu turiko turavuga mu bitahura kuko ivyo mutinya guperda biririye na temperama zanyu ivyo mwifuza gushikako biririye na temperama zanyu rero muribuka hariyo na histoire ya Yakobo hamwe na Yohana nyina yaregereye Yesu atangura gusaba ibintu by'amapisto aravuga ati none niwashika mu bwiza bwawe ati ndagomba yuko umuhungu wanje umwe umushira iburyo ubundi ukamushira ibubamfu urumva donc atanguye guplasa kuko mu mutwe wiwe yabona yuko Yesu aje gukuraho abaroma urumva aravuga ati rero ndagomba ubaplase ndagomba ubashireho ikibazo ndakubaza wewe usenga kubera iki usenga aha muyumve neza ndagomba kuvuga ikintu kimwe umve kurondera ikintu kuri Yesu si bibi kuko ni legitime ivyo dufise vyose umwana wese umve ivyo dufise vyose tubimukurako ivyo tuzoronka vyose tubimukurako aha singomba kumugira culpabilité nimba wari wihaye iminsi ngayo gusengera ikintu ubivemwo ariko ngomba kukubwira ngo mbega Yesu ni igikoresho
aho niho hari nuance urumva iyo umwana ati umubyeyi amucika igikoresho birababaza umubyeyi kuko umubyeyi irera pour aider son fils ou sa fille ari ngo afashe umukobwa wiwe cyangwa umuhungu wiwe rero ikibazo mbega Yesu ni igikoresho cyangwa Yesu ni Imana Yesu n'umukiza n'uwo watahuye ashobora gupuruvaya ate besoin mugabo si igikoresho si ATM ya mashine mbega bayita gute iyi mashini duha amahera donc ugenda ugafyonda ATM mashine bayita gute murayibona urumva ko haguma ugenda ugashyiramo ikarata mu nyuma ugakuramwo amahera donc esike niyo imaje ufise esike amasengesho uri muri jene ndazi mvuze nk'ikintu cya jene jene hari abavuga ngo ya jene ntigikenewe hari abavuga ngo jene irakenewe bene data la question qu'est-ce qui te motive à jeûner urumva ni igiki esike ni ikintu ugomba gukoresha pour devenir ni ukugira ucike ni ukugira ugire icyo ushikako sinzi ikintu nataliyo tubwira jene baza ko ari na remarque Yesu yigeze kubwira abigishwa be ariko arabigisha si remarque ko Yesu ariko aratubwira aya matukebura ngo vous sondez les écritures parce que vous pensez trouver en elles la vie mais la rende témoignage de moi no kurimbura no gusenga nico kintu cyose twokora twama twibaza yuko tugikora kugira ducike canke turonke canke dukoreshe make turakoresha Yesu kenshi hari igihe tugira amasengesho maremare kuko ibi two turabwa vya identité n'ingene tumeze mu matemperament bira influence ngene dusenga twaravuze imigenderere yacu n'Imana bivanye no matemperament yacu ariko kenshi twibagira ko Imana ari Imana yaturemye iri souverain ikomeye ifise ubwiza kandi iri autonome itadukeneye nitwe tuyikeneye rero hari n'igihe rero n'ivyo bintu bice vya influence n'ingene utanga muri eglise mu ishengero urumva ikibazo c'amahera coco kije ufise utaratahura icuri hoho umenga n'iyindi ntambara tuzoronka umwanya wose iyindi sujet particulier pour les finances nitwo bivuga ariko hari abantu batanga kugira ngo baronke bacike mana ngira ndaguhe kugira umenge nzitire umenga ni assurance vie uri kuratanga tiyana ni ntatanga ikigira 10 n'amashikwana jewe bazondandura abasha bazonyica ukibaza uti none imbere y'ukuba unakizwa unaromenya n'Imana n'ivyo bintu byo gutanga imbere y'ukubimenya yari yarakuranduye canke yaguhaye byose muri Kristo Yesu ariko gutanga ni vyiza kuko vyerekana kuri détaché avec l'argent igihe Imana ikubwiye ati genda utange sukugira uhezagirwe nikugira ahubwo ikubwiye ati warahezagiwe en dehors y'amahera ufise muri aka kanya kuko hari igihe wiro tuvuga sanga nibuka nka Olivier yageze kudushingira nta twariko tutegura mariage Imana iramubwiye ati fata amahera $100 yahereze yo ndari ifise imbere n'inyuma ni yarafise imbere n'inyuma hama urumva Imana hari igihe uyaraba ukayaraba ukamenga yaba $100 akagushika 100 million Imana ikakubwira ikabona yuko umutima wawe watwawe niyo $100 hari igihe Imana igusunika ati mon fils rekura ndagusavye focalize toi kubira ibintu ntusubire kwifocaliza kuri aya yari kure ikagusunikira kuyatanga ariko ukacubona umugisha wavyo rero muri vya problem ya identité ukacubaza ati mfite mu gutanga $100 niho nzozana impression Imana ishaka yuko nza ndatanga kugira no utanga kubera iki utinya kubera kugira izokurandura canke izorandura ababo urugi nibindi ikibazo ngomba mpereze nga mbega Imana uyu munsi yo kubwira ngo mukobwa wanje muhungu wanje nta rugira uzokwigera rugushikira beho bandanye utanga iyi ni devoir à domicile Imana yakubwiye iti umve bimwe bakubwira byose ko bizogushikira ntibizogushikira ndakwemereye ko nzoguproteja mbega wobandanye utanga kuri iyo ritme utanga sino mbega utanga kuko ukunze kuko Pawulo aravuga ngo ab'Imana ikunda n'abatanga babikunze bivuye mu mutima atakugobegwa mbega nico gituma utanga nico gituma wisonzesha yoba arico gituma usenga nukugira Imana ntirandura abana bawe ico ni kibazo wo kwibaza nanje no kwibaza data mwizina rya Yesu nongeye kukwereka umuntu wese yakurikiye ubutumwa yakurikiye partage ndasaba ngo mpwemu wawe
anyeganyeze ibimurimo atume yipoza les vraies questions. Mana dutangiye gushika ku bigumye kurya ibigumye ndasaba ngo ukorere mu mitima yabo uvugane nabo batangure gukesitiona amamotivasiyo yabo ni mu izina rya Yesu ndabisaba amen. Imana ibahezagire mugire umunsi mwiza abandi mugire ijoro ryiza. Bye.